majambo yanje ya buri gitondo, melodi yanje ya romantic, majambo yanje asosera nk'ubuki, nkumva nifuje kwibera igitari, gitari canje tantararara, vuga ndakumve tantararara, ndakuvuge tarara, tarara, na uvuge tarara, tarara. Yes I. Hari indirimbo ngiye kurekura shasha nakoranye na BFX on the floor, hari indirimbo nakoranye na Miss Erika igiye gusohoka, hari indirimbo nakoranye na Love igiye gusohoka, hakaba ari indirimbo nakoranye na Ariko très bientôt na igiye gusohoka. Urumva indirimbo nyinshi fise, hariho featuring nakoze na Diamond Platinum, namaze korana nawe indirimbo zibiri. Ariko twasoranye indirimbo ya mbere, n'ubunye twakoze yindi shasha ngiye kurekura vuba cyane. Hanyuma namaze korana na Professor J, namaze korana na TID, namaze korana na Michael Ross, namaze korana na One Family, ni benshi cyane namaze korana nabo. Ya wavuze ko wakoranye na Diamond, kandi Diamond tuzi ari umuntu akomeye gose, neza ko ari wa mbere muri Tanzania. Eske ni iki kintu catumye udashobora kugera kuri ururya gwega ariko cyane ni iki bicuza butakoze kugira nawe ushobore kumera nka Diamond, mera nka Chris Brown n'abandi, ko ndumva umuntu akomeye cyane ko simura hano vyankiye kugire ube ugeze kuri ya level bagezeko. Igihugu cacu kiracari, nuvuga ko n'aba president barahura, mugabo ibihugu vyabo nabwo bingana. Umva mu president wacu nk'ubunye yagiye muri Etats-Unis mu bintu vyabo nyene vya politique, mugabo ntabwo angana n'umu president muri Etats-Unis. Na igihugu ciwe cyo mu Burundi ntabwo kingana na Etats-Unis, mugabo arafise nawe valeur yiwe. Umuntu wari wese afise valeur yiwe. Ndabashimiye cyane abariko baradukurikirana, abakunzi ba TV yacu Ecobus TV, mugire subscribe, keneye ama comment, mu sharing iki kiganiro, ama like menshi. Alo murakomeye, meze neza ko mubibona turi mu modoka tugiye kuraba cacama Lolilo mukunda cyane muzi gose, yahitinze gose kandi nubakiri ku mwanya. Murabona rero ko turi mu modoka tugiye dushiki wiwe ni mwisororezo, atukamura bibona reko basi TV manda mudukurikirana turaba mukuru mu kanya gato zaba tumushikiriye. Abantu benshi mutazi ko Lolilo aba ino isororezo, Nimba yahora aba hehe, yari muterero ari n'isororezo cengeye kubereka ntaba. Mukomeze kudukurikirana murabe neza, mubanda mukora subscribe, like, share na comment. Allez. Ecco. Nkuko mubibona abakunzi ba Ecobus TV twasubiye kora mutsugira kandi antukamura bibona kuri micro ni Kerike kendi yibahwe. Ubu rero twashitse kwa Lolilo, murazi ko ari umuririmbyi nyene akomeye, ni Simba ntare, ariko ni mwibaza ni Simba wala ni Simba
ni Lolilo muzi azi ku ndirimbo nyinshi ni camamare n'ubu dusanze ariko arakompoza ameze neza. Ego ndashima Imana, karibu ndaryoheye cyane kubona mushize kuza kuntamusa ni Eco Bus TV. Voilà. Karibu kandi aha ni muhira, nyuma ndanezerewe cyane abariko baradukurikirana nabo ndabashimiye cyane kubona bakurikirana iki kiganiro. Imbere ya byose bagire subscribe, comment, like and share. Hanyuma tubandanye tuyaganye ntakundi. Ntakundi gusa twagutwaye umwanya ntakundi twihanganira. Oya karibu ni muhira vraiment ni vyiza. Mbere turaryohewe kubona tubakiriye. Twakwakiriye muri Bus TV. Ariko baradukurikirana mubone ko twakiriye Lolilo. Mubandanye mudukurikirana nyene mukora ivyo babwiye. Mbere Lolilo ku bantu batamuzi muntu ki amazina yiwe y'ukuri naya. Murakoze cyane kumbaza icyo kibazo. Nitwa Nzeyimana na Sor Salom. Na Sor Salom. Nzeyimana na Sor Salom. Nzeyimana ni ryo mu Burundi bya abandi numva ngo. Ego ba hanyuma nkaba batazira Lolilo Simba nari rugamba cyambara Burundi. Ego hanyuma izina ryanje Lolilo yavuye muri Lolilo. Parce que abavyeyi banje bantaziriye Lolilo. Mugabo abana twakinana tukiri bato byabananira kuvuga Lolilo. Bacha bavuga Lolilo. Bisigara surnom Lolilo anose. Hanyuma nk'abantu ndo Murundi navukiye nganye ni Bujumbura. Navukiye ahantu hitwa mu Buyenzi. Hanyuma ngurikiza amaitide igatsinda parce que niho abavyeyi baturuka. Igatsinda commune Mumba mu ntara ya Ngozi. Hanyuma niza ahantu hitwa Murama primaire secondaire ni gahanu hitwa Ibuye. Mugabo sinabandanyije naciye manuka ngaha i Bujumbura ni gahanu hitwa kuri école islamique bavuga kuri Markaz. Ndavanaho mbandanyiriza ahantu hitwa kuri Komibu mu Nyakabiga n'abantu banzi cyane. Niho wahereje imani. Ego. Mbere Lolilo yarize université. Oya nabwo nize université. Lolilo yize mu Burundi gusa. Nize mu Burundi gusa mugabo ariyo ama formation nagiriye hanze nka formation yo ya ma video montage de video nize en Belgique mugabo nabwo nahejeje ariko narose certificat quelquefois nikorera tu video je baba urikorera ama video yanje ndakorako mugabo nabwo sije ndakora mugabo ariyo aba producteur bafasha tukakorana imitwe ikora. Umurundi akaze ndumva n'imigano kumudushirira. Aba video urazikore urifasha rimwe na rimwe. Producer yanza kosora gusa ubundi urikorera. Yego. Mbere Lolilo numu papa w'abana bangahe? Lolilo afise abana batanu. Umwana wanje wa mbere ni umukobwa yitwa Rahma. Hanyuma wa kabiri yitwa Lolilo Junior ari muri Europe. Hakaba hari n'uwa gatatu umukobwa yitwa Masalum. Uwa kane yitwa Sawar yitwa Salum. Uwa gatanu nawe Sawar. Kufise abana benshi kandi ngira barakuze bageze no kubarungika hanze. Yego ari wabo navyari hanze muri Angleterre. Nationali. Kumwe na mama wabo hari. Ufise abagore bangahe na? Ufise umugore umwe. Ariko navyaranye uvyaranye na benshi. Abakopine twavyaranye ni babiri. Nkaba mfise n'umugore. Okay, umugore wawe ukuronga. Kugira mbuzi ko nabaye hanze. Nabaye hanze imyaka 7. Imyaka 7 ni myinshi. Cyangwa ntari bwagere kumenya ivy'umuziki nanje. Se bwabikurikirane cyane. C'est vrai. Kandi ni kera ize nk'imyaka ngarutse ngaha ize nk'imyaka 12 13. Nari muto. Voilà. Nari muto ibyo se bwagere kubikurikirana. C'est vrai? Mufise imyaka ingaha? Ubu simike gusa icyo gihe naze gusa iyo biba muri kino gihe nariko ndabizi nari kumenya ko Lolilo yagiye kuri haide 13 ans. Wari ufise imyaka ingaha? Nari 9 ans. Nari muri primaire. Wow. Nari muri primaire nari nkiri mutoya. Ari mutoya kweli. Uravyumva nawe?
Lolilo yatanguye kuririmba ryari? Natanguye kuririmba il y a 20 ans, imyaka 20 iheze. Natanguye kuririmba afise imyaka 15, ubu ngaba afise 35 ans. Watanguye kuririmba 15 ans? Ouais, niyo nasohoye indirimbo yanje ya mbere. Nari natanguye kubikora ama playback gutyo ibintu vya gutyo. Inspiration yavuye kwa Nelly, naho uraba irya foto imaze plus de 20 ans ndayifise ya Nelly. Banyita Nelly du Burundi ico gihe. Wewe inspire ku bantu bo hanze? Voilà, nari Nelly kubera twarasa hanyuma ngakurikira ngakunda indirimbo ziwe ngagira ama playback indirimbo ziwe bashikaho bananzira Nelly du Burundi mbere ko nitwa Lolilo. Ya, jenaje nkibona nagira ni wewe nyene. No, ni Nelly. Okay. None Lolilo atanguye kuririmba vyagenze gute? Nakunda umuziki. Kubera nasanze umuziki muri famille. Grand-père wanje yaririmba. Yego grand-père wanje yaririmba muri Jasmine ni association y'aba musiciens baba Swahili baririmba ibintu vya tarabu mu Buyenzi. Rero grand-père wanje yaririmbamwo acaba mu munani wabo umudirecteur wabo niwe yabatwara. Hanyuma ariyo abatante banje baririmba muri Jasmine nyene aho ni côté paternel. Côté maternel naho mama yaririmba gospel n'abatoyi biwe baririmba gospel. Uva nabisanze muri famille. Papa wanje yari umu DJ Nego muziki famille yanyu yose n'umuziki gute? Wala abakuze banje bararirimba nga Black Chin kuze wanje ego na mama wiwe yaririmba nyene ma tante. Umva biri muri famille. Mwumva ko Lolilo umuryango wose wiwe n'abastar. Yego. N'abana bawe ndiyo n'abastar. Utabatsanze ngaha baca batucishiriza ko nabangira bafite. N'abastar barakunda umuziki uri muri. None bari nakuru n'abastar, base ku n'abastar, bore hakunda umuziki we. Ça c'est vrai. Ninatawe. Ushikubonye abatante banje côté maternel bararirimba nka Madolo, hariyo Dolo, hariyo Filo, bararirimba mu ma gospel. Yep. Ya haize imyaka myinshi Lolilo atanguye kuririmba. Mbega muri kiriya gihe we waririmba umuziki wawe ufata gute uravye ukageranya n'iki gihe turi mu bibona gute kumenga kera ntibari civilize ukuntu vyari bimeze gute? Je ntabarumbwira ntavyo ndi vrai. Je nibuka dutanga ibintu byo kuririmba parce que je natanga inyuma y'abandi ba Farias bari batanga imbere yacu muri Nigasol. Hanyuma nakunda umuziki parce que nagira ama playback yaba Kesen Jojo ba Nelly baririmba ma slow all my life ibintu vya gutyo. Nyuma bandanyangira ama playback après numva abandi batanguye muri Nigasol. Nanje ndabakurikira baraza aho nakinisha amasinema baza gukirira ama repetition muri salle de cinéma yanje aho niyo natanguriye kuririmba. Rero kera tutangiye kuririmba batubwira ko turabavoye. C'est ça la musique. Abantu bose bavuga n'abavoyu n'abasazi ukuntu bamaye ibiki ibintu vya gutyo ama concurrence ama obstacle ari menshi cyane. Après jewe bon ndabivuga kuri courte jewe ndaririmba ndasora indirimbo yanje yitwa sinzoguhemukira. Ndayisohoye nibaza pourquoi pas mu Burundi badasohora ama video. Niyo natangiye kwiyumvira parce que nabona ama video yaba Zigidi bo muri mu Uganda bakina Chameleone, nkabona aba Professor J muri Tanzania mvuga pourquoi pas mu Burundi tutagira video. Ndagira uko shobose ndasohora video. Yari video ya mbere mu Burundi. Ego hariyo ama video yandi yari ubwa mbere mugabo baririmbira ku bitambara bacanje wa minsi ba Christophe Matata baririmba kuri RTNB nyene ku gitambara cha bleu, background yari bleu mais Lolilo azana indi look aragira video nyene hanze ku mamodoka kubiki abantu batangura kakajya kana ko mu Burundi kukomeye gutya parce que nari petit nari fise 15 ans à cette époque. Sorry yo ndirimbo baraturondera mu Rwanda ngenda kuririmba muri stade Amahoro nyene stade yuzuye nyene n'aba Chameleone. C'était grave
nubwo bwari bwa mbere niririmbye imbere y'abantu c'était ikindi kintu gikomeye cyane mvaho ndaririmba ahantu mu Rwanda handi hitwa Butare muri université ya Butare naho byari bimeze cool byari bimeze bien après niyo natanguye rero gusora album yanje ya mbere yitwa Reka album yanje areka yari grave cyane niyo twatanguriyeko ego ya baragufasha abantu mu gihugu canke bakuraba nk'umusazi nyene baragusponsoriza ko wari ukiri umwana canke famille yawe barabastari nibo bagufasha ku kintu kijaye n'uburyo Lolilo nakora parce que natanguye muziki nimenya vyose nije nyene nikorera ego hariho abantu bamfashije nka Sheali yafashije ari umupatron wanje wa ku salle de cinéma hanyuma hakaba Papi Jamaica yakora ibintu vy'ama video nawe yafashije cyane ndashimiye cyane Hitul na Nital n'abahindi bakora kuri video 7 nibo bangiriye album yanje ya mbere kubera babonye talent fise naso iyo ndirimbo bangiriye album ntangurira ngaho nyene gutangura nyene kumenyekana nda Gikarema merci nawe yarafashije niwe yacishije indirimbo yanje ubwa mbere kuri Au-delà du son ego rero kweri arakazi ibintu wakoze n'ibintu by'amateka cyane wewe wakurikiranye n'abacancamisi n'abacancamisi nakuze numva yararenganye ari umuntu akuze nyene nta nuwo nabonye nta ba Christopher Matata bose bapfanye numva ngo yapfuye sinigeze menya n'ibintu vyiwe gusa je nakuze numva Lolilo nyene gusa baze gukurura vyona ariko sinzi ko ari we wasohoye video après yabaje ni wewe icama urumva rero natanguye nije natanguye gusohora video bwa mbere hanyuma hariho abandi bakuza ama video ni benshi banziza Desire bande mugabo nije nazanye qualité ya video ya mbere mu Burundi anje wa Miss ba Christophe Matata ariko bazikora inyuma ya background y'igitambara ca bleu kandi nari umucuranzi wa mbere yagiye hanze gukora ama concert hanze y'u Burundi naronse nkuko mbona ama certificate naronse certificate nahawe na president Buyoya grâce y'indirimbo twasohoye yitwa Reka kwica mwene wanyu iyo ndirimbo niyo yampaye ayo mateka ngenda muri hariho abanyakiriye hariya nini abavuzi b'ingoma biwe muri association yitwa Ikibiri bavuze ingoma nibo baje kunyakira ndagira ama concert Hollande Belgique Norvège Danemark Suède Irlande Italie Australie niyo sinatembereye cyane biri kuri YouTube ivyo byose Canada ndagaruka ngaha mu Burundi après avoir yo kujayo 3 fois pero bwa mbere nagiye ku bwa president nyakwigendera president Major Pierre Buyoya ubwa kabiri ndagenda kuri ryo kuririmba nyene mais ndasigarayo pendant 7 ans ndagaruka mu Burundi n'ubunye ndi ngaha rero ngiye cyane cyane cy'amatano ya mbega none wagiye hanze watangiye kugenda hanze ku myaka ingahe natangiye kuja hanze nari maze gusohora album yanje ya mbere yitwa Reka ifise indirimbo 18 zose na video nari mfise nka 19 ans parce que nari namaze kuronga umwana wanje yari afise nka 1 gucyonye hanyuma ngenda hanze après ndagaruka berasi nari gusiga umwana n'umugore nga umwana ababuye ngaho no ego c'était Chanel mwana wanje navyara na Chanel okay none muri ico gihe abantu mwaririmbana abo batabandarije kurimba wibaza ko vyaba vyatewe n'iki umwe wese afise stratégie yiwe umwe wese afise avenir yiwe je nari muri groupe yitwa Niga Soul Family parce que bwa mbere yari Niga Soul barigabura kabiri twari kumwe na PBG Medipack hamwe na Salji Medipack aja muri Tanzania Salji agenda muri Congo PBG nawe asigaranga arabiheba ico gihe twa groupe yacu yitwa Niga Soul Family après turahindura gihe tusigaranye na PBG twita Generation of Nigga me mugabo icyo byose twaci tubireka kubera baciye bareka bose umuziki mugabo jewe ndabandanya ndirimba nabwo naretse
wowe wibaza ko wabandanije kubera ko haje gusa kubera umuziki uri muri jewe avant tout umuziki ni jewe umuziki c'est ma vie umuziki c'est tout pour moi umuziki numbesheje ndajya mu muziki ndarinze mu muziki naguze imiduga mu muziki namenya umugore wanje wa mbere mu muziki umugore wanje turi kumwe gushika ubunye gushika gufa sinzi anyway ikintu kizodusepara je vois pas ni mu muziki yama urumva umuziki c'est ma vie ya umugore wawe nawe arabinezerewe kuba uri umumiziki kuko yakuje kabitse nta kibazo bimutera ariko urasorana ama video n'abandi bakobwa kuko abakobwa ndazi ko dupfuha cyane eske biba bigenda gute nta kibazo bigeze gumutera mbere reka ndamushimire cyane parce que ari ibintu byinshi yakoze kugira jewe ntera imbere umugore wanje yahinduye ingeso yanje kubera kera nari umubarbar nari umuntu nyene adafise indero umugore wanje yarahinduye byinshi muri jewe byinshi cyane mbundi muntu hanyuma ndamushimiye cyane kubona gushika ubunye turacyari kumwe tumaranye imyaka 11 dufise abana babiri hanyuma ariga yahejeje amashuri n'umwaka ari muri université akaba niwe attaché de presse wanje yarakweditse urabimushimiye cyane Loriane imbere rirafise indirimbo zingahe zaba video zaba ntarizo womenya ndibaza ntanzoshobora cyane sinoziheza zishika nka 500 gucyonye 500 600 Ego fise album standatu chaque album ifise imiziki 18 16 hanyuma nkaba fise ama single menshi cyane nkaba fise ama featuring menshi cyane nkaba fise je sais pas ama EP uno musi bayita ama EP ashika nka 12 canke 13 gutyo nta nivyo bibukuze musi bangirira afise ahantu uzo kwandika ibintu byose sishobora kuzandika zose ndazita we liste we ngiye muri concert kugira ko concert quelquefois birananira no gucagura indirimbo ugasanga ndiko nakora concert shaka umufanza ambwira je shaki nkaririmba indirimbo ngasika nka 30 ngabiheba oya braruha 5 nta muntu ntiwoshobora kuzirima shora mugabo ndaririmba 30 20 ouais 30 kandi bien sûr kuri playback kuri live ushobora kuririmba nka 12 hari indirimbo yatumye usubira guhitinga gose gitari n'abana batoya wumva ngo gitari canje kandi merayitinze gose kandi nanje ndayikunda gose mu ndirimbo zawe burya gitari canje n'igihagera Romeo Juliette zirangyohera gose eske gitari usanzwe uvuza gitari watamwe kuvuza igitari kuva ryari indirimbo yitwa gitari ni indirimbo namaranye imyaka ishika nka 3 ans cyangwa 4 ans ndayifise gushika wisohoka ni indirimbo nanditse cyane mu ndirimbo zanje shobora kuba mfise indirimbo nkayimarana nk'ubunye mfise indirimbo ndazimaranye nk'imyaka 5 ndazifise ngiye kuri imwe ego parce que indirimbo ni nka ukuntu wibika kugenda icyoha ego ukunda kuziba kubera uzisohoye après ntazo ziryoshye yego indirimbo imeze nka 20 ukuntu ugenda uyibika nukonye igenda ryo iko rero ariyo macambo menshi yaciye kuri gitari bamwe bavuga banyandikiye gitari undi sinzi abantu bashika nka 6 niwe yanyandikiye je umuntu anyandikira indirimbo ndamuvuga sintinya kumuvuga ariyo abantu banyandikiye indirimbo nka Yoya yanyandika indirimbo yitwa Ishari turicara twandika indirimbo hamwe yitwa Bima Matwi hari undi yanyandikiye yitwa Frank Generation 80 yanyandikiye indirimbo hariyo indirimbo yitwa Nimba ushaka urukundo nyakuri voilà iga ndirimbo niwe yanditse hanyuma hari indi yitwa Mbere umwavu ezira kugira akapela ya gitari
Ndirimbo yanje ya buri gitondo, melodi yanje ya miri romantic, majambo yanje asosera nk'ubuki, nkumva nifuje kwibera igitari, gitari canje tansararara, vuga ndakumve tansararara, ndakuvuge tarara, tarara, na uvuge tarara, tarara, yes I. Merci beaucoup. Ok. Abantu bahanzi nangahe Ni menshi cyane hariho featuring nakoze na Diamond Platinum, namaze gukorana nawe indirimbo zibiri, Alikiba twasoranye indirimbo ya mbere, n'ubunye twakoze iyindi shasha ngiye kurekura vuba cyane. Hanyuma namaze gukorana na Professor J, namaze gukorana na TID, namaze gukorana na Michael Ross, namaze gukorana na One Home Family, ni benshi cyane namaze gukorana nabo makolabo. Rero kolabo ni iterambere ry'umuziki, mufashanya ibihugu bibiri mugakora kolabo, ni byiza. niyo mpamvu musigaye mukunda gukorana n'abantu bo hanze, mudakunda gukorana nabo mu Burundi, kwinspire gukorana n'abantu bo hanze wewe ko mvume gukorana n'abantu benshi cyane babashije. Je nkorana n'abantu bose, ari indirimbo ngiye kurekura shasha nakoranye na BFX on the flow, hari indirimbo nakoranye na Miss Erika igiye gusohoka, hari indirimbo nakoranye na Vishu Love igiye gusohoka, hakaba ari indirimbo nakoranye na Alikiba très bientôt nawe igiye gusohoka. Urumva ni indirimbo nyinshi fise indirimbo shikanga 15 zigiye gusohoka. Ugasohora igihe wowe urandika ugasohorera rimwe birancanga, ufise nyinshi ziri ahantu uzosohora imwe. Ego quelque fois ndaraba muri placard ahantu nazibise nyinshi cyane, ngasohora ninjira muri studio ngaririmba nkabika, hanyuma après ngagenda ntorera imwe ngasohora, parce que nkunda gusohora audio video apana audio gusa. Yani mpamvu gutwara umwanya ngira. Ikibazo cha video. Ikibazo cha video c'est normal muri iyi myaka utakoze video na kimwe ukoze ufumureka. Indirimbo isokana na video niwe ifise qualité, umuntu wicara akakubona akamenya umucuraranzi ninde yayiririmbye. Ya abantu bose mwakoranye ama featuring nk'abo bo hanze, dufatiye ko hanze mwagumye muri inshuti, mwagumye muri abagenzi. Nego turi inshuti turabagenzi gushika ubunye turandikirana turavugana, c'est normal. Ya wabyo kwakoranye na Diamond, kandi Diamond tuzi ari umuntu akomeye gose, neza ko ari wa mbere muri Tanzania. Eske ni iki kintu cyatumye udashobora kugera kuri urya gwega ariko cyane ni iki bicuza butakoze kugira nawe ushobora kumera nka Diamond, nka ba Chris Brown n'abandi, kuko ndumva umuntu akomeye cyane ko simuri ahantu byankiye kugire ube ugeze kuri ya level bagezeko. Igihugu cyacu kiracari, nuvuga ko n'aba president barahura mugabo ibihugu byabo nabwo bingana. Umva mu president wacu nk'ubunye yagiye muri Etats-Unis mu bintu byabo nyene bya politique, mugabo ntabwo bangana n'umu president muri Etats-Unis. Na igihugu ciwe cyo mu Burundi nabwo kingana na Etats-Unis, mugabo arafise nawe valeur yiwe. Umuntu wari wese afise valeur yiwe kandi afise avenir yiwe. Rero kuri jewe ngaza ko Imana ni ipanga byose. Pourquoi sinabaye gucyanye sinabaye, Imana ni ipanga. Rero igihe Diamond turirimbana aje nga mu Burundi bwa mbere, naramuruta amahera, naramuruta ubuzima, yari umuntu asanzwe ariko yaranyubaha nanje ngamubaha. Voilà, none ubunye amaze kuba patron muziki wamushikanye kuri cyane, nawe aranyubaha gushika ubunye, parce que ushaka ko abantu bakubaha utegereza nawe kububaha. Wibaza ko biva ku gihugu turimwo kudashigikira umuziki wanyu canke ivyo byagenze gute? Bivana na nivyo birimwo, cyane usanga abarundi dukundana, abarundi dukunda ivy'iwacu, abarundi ntibakunda ivy'iwabo, babona ko abo hanze nibo bakwiriye gukundwa. Rero ico kintu gikwiye guhinduka. Ego dukunda ivy'iwacu, dukunda umuziki wacu, dukunda abacuranzi b'iwacu, twikunde. Tumaze kwikunda abandi bazodukunda. Ça c'est sûr. Nivyo birumvikana, ndakunda kuvyumva vraiment, ntibakunda gukurikirana ibintu byo mu Burundi, bazabumva bariko barabinyamahanga. Wababwira jeno babwira mwese afise shwa yiwe, ashobora kuraba ivyo hanze cyangwa akaraba byo ngaha, me yibuke ko aho ava nibagire
ni hehe aturuka, ni hehe ava. Rero kunda ivy'iwanyu ukunde vyose, parce que ikintu gikora umuntu ni ibintu bitatu. Abazungu bakunda kuvuga cyangwa abafaransa bakunda kuvuga l'homme est construit en 3C. Umuntu akoze muri 3C: confiance en soi, contact. Ivyo bikice ukabikurikiza, utegezwa gutera imbere, utegezwa kwiyaminira, ukikunda, ukavuga twe turashobora. Ya Lolilo turakunda mu misi heze yaravuma hama ukamengara kwa sinzi ko ari yo question yuko ahubwo yaba ari concentré n'indirimbo yandika tukamumenga ntagikacira mugabo za gitare zigiye ku gace asubira kuja kuri yitetse ivyo bavyategwa niki ngira mugabo je naciye ntahura niha inyishu menga uwo bari irya concentration yuko bari kurazisorera ibindi bisasi nuko nyereze bavyari bimeze cyane. En fait umuziki umeze nka escalier. Rero umuntu utegezwa kuba uri nyene ahantu nyene ukamenya ahantu hawe, ukitahura ukamenya je ni ngaha, je sishobora kuja munsi yo ngaha. Rero Lolilo n'umuntu azi ahantu hiwe ara nyene ziryohera abantu zikomeye, hanyuma après ukabandanya ukora nyene ukaraba ibindi ushira muri stock. Ushobora gusigara uririmba usigara hejuru gusa, aho nye baca bavuga ngo bameze nka pofu ya coca nyene, après cyangwa amazi ashuha nayo nibagira imbere bakasanga yarashushe mugabo à la fin agahora. Nawe niko vyagenze. Oya Lolilo asora indirimbo, abantu bakabona akazi kiwe, akitegura gusohora iyindi, urumva ufise ama branche, ufise ama chapitre negerezwa gukorerako. Niyo mpamvu uhora ugira agacerere. Je ngiye mu gacerere umenye ko niko ndakora. Ego. Kandi nivyo tiko turabibona. Umaze kutubwira kwanza izindi ziri nyuma najya ari warasohoye nawe indirimbo ya bimaze 5 jours. Cyatubona ko utaba wicaye. Antukuru umukozi ukunda surprise. Dans 2 semaines bazoyibona. Kumenga nikera na. Sikera. On a indirimbo imaze 5 jours déjà. Hasigaye combien? Hasigaye 9 jours. Dans 9 jours. Sikera kubera iminsi oya tuma dushaka udukwitira ibisasi. Ayo muri munsi Pana muri munsi kubera uri wamateka. Dusore album rero. Uri wamateka uguma ukubita uratubara rero. Bon muri minsi ariyo strategie abantu basohoramwo, sinzi kubona nabandi kuno bakora, asora indirimbo akayiha umwanya ikavuma ikinjira, parce que mu Burundi ntibagura indirimbo. Mugabo tuyishize kuri YouTube irinjiza amahera. YouTube yankira riha ndayishirako abantu bakayikurikirana. Ambere zi Lolilo Simba niyo YouTube yanje, channel ya YouTube yanje, binjire bagire subscribe parce que hagiye gusoka indirimbo nyinshi ziryoshe. Rero kuri ubwo tegezo gushira ku indirimbo igarure basi na 1.5 au change 2.5 y'amahera wakoresheje muri clip, parce que clip na mahera. La clip isoka la fois passée twakoresheje plus de 4 millions. Rero tegezo kurindira yinjire nka makeya tukabiko twobana. Niyo mpamvu clip yawe iba ari nziza cyane. Ngira clip tegezo kuyishiramo amahera, utayishizemo amahera kuko umuntu wari wewe nyagasohoka abona kinjira. Urazi kirundi goye. Umyuca n'imigani myinshi ugenda uracamo tugaruka. C'est normal. Ya, okay, wowe bivanye n'uburambe ufise kandi urabufise cyane, wowe umuntu akuze gose mu muziki. Uri ngira navuga muregerana na Big Fizo. Ya no mu myaka ngira mu wamwegeranye. Aragusoma. Grand frère. Okay. Yatanguye n'umuziki yatanguye imbere yanje. Yatanguye gusora ama audio imbere yanje. Je naje n'ama video mugabo niwe yatanguye ama audio. Nego. Okay, mu biravye ikintu ubona uhanura ugwaruka gu mbona ubuhara abastare benshi cyane bato bakiri hasi nyene, ikintu wo bahanura ni giki bivanye n'uburambe ufise mu muziki? Abastare bo buni bahanurwa nabo babwira iki bahanurwa, umwe wese n'umustar akabona ko n'umustar n'umukingi sinzi bamwe babita abakinga abandi ba major sivyo ba general bande ni bahanurwa. Rero abonye kubareka gutyo nyene bakakora akazi kabo nawe ukakora gwawe.
ushaka kumubasumba we ntushaka abantu bazogusubirira ubwira guke namaze gufasha benshi namaze kubwira benshi rero baca bavuga ushaka bambora ujyana baraje kutugora utangwe kumuguma aje kumanura we yaraje kungora vraiment rero nukonye bimeze umuntu umuhanuye cyane acabona ko umushaka ko ikintu kandi ataco afise ne impanuro si yagusaga ntoze narahanuye cyane be aho nashitse nukonye gusa bakore natwe tukore chaque pour soi Dieu pour tous umva warahevye wewe hari abana wahanuye biranga ça c'est sûr et certain abacuranzi bo mu Burundi ibateti nibumva kandi bose nanje ndimwo ni nawo mubwira iki amaze kwishira ikintu mu mutwe ikijyanye nawo wo guhanura kandi wowe wambwiye ko hanuza cyane ukunda kwegera je barampanura benshi barambwira ngakurikiza ngaraba ivyo bavuga ku makomantere cyane cyane y'ama video ngaraba ibyo ariko aravuga nivyo ngezo kuhinduka ikinyenda mbere tabashimye cyane impanuro zabo nizo zatumye ko minuka ko shika kure gushika no munsi ya nuba nahevye umuziki kera cyane mugabo kwera impanuro zabo no munsi n'umuntu basi afasha n'umuryango gato ubundi wari umubarbar nta kintu kimari era vraiment twavugana kabiri uvuze ikintu numva vraiment aho nyene toca duhagarika tugatangura gushwana utukana mugabo Imana yamfashije vraiment yamfashije cyane navuyemo wari umukarateka none uragwana cyane umukarateka gusa nari sinzi novuga iki nari umubarbar nari umwempoli novuga gutyo ça c'est sûr abavyeyi bavya vera aho nakuriye ndamusite mu buyenzi ariko nyene hariho ibintu byose umwe wese arimenya isamfu nabonye abandi bantu natembereye nagiye hanze nagize iki na bronze umugore afise umutima rero kugira créer label Simba Gang ivyagenze gute yavyimviye gute urumva Lolilo yari wenyene ubwa mbere bamwita Lolilo Simba canke Ntare hanyuma ndaronga abagenzi nyene bavuga pourquoi pas tutaforma groupe yacu parce que we are the lion ndaforma nyene Simba Gang kandi Simba Gang izobandanye hari hari hanze muri Etats-Unis ari muri Simba Gang yitwa tu Fast Lion hakaba ari na As Lion mugabo wa Lion yahagarise ari nk'umuntu yahagarise parce que yinje mu bintu vy'Imana cyane mbere Imana imufashe ashike kure yakijijwe mais Lolilo arabandanyije no hanze kandi haracari abandi benshi hari abana banje ari madame ariki bose we are the lion family yep bose bariho bose niyo ya iterambere ryawe gifashe gute nta bimeze gute iterambere rimeze bien kabisa turashima Imana bon turakora turasohora nkuko nakubwiye YouTube irariha amaconcert ibiki mbere tuhayeho kubera umuziki wonyine urabona inzu turayiriha n'umuziki modoka amavuta y'imodoka umugore amashure abana amashure byose n'umuziki uriha birumvikana hama Lolilo reka tumere nk'abarangiza Lolilo nibihe bihugu amaze kuja bakubera umuziki wonyene hari byo wabeye ni byinshi cyane bo bwa mbere nagiye muri Hollande hanyuma ngenda Belgique ngenda France Norvège Denmark Suède Irlande Angleterre nagiye henshi nakoze bitaramo byinshi nakoze Manchester ngora Liverpool ngora Birmingham ngora na Londres ngora na East London uruva aho ni muri Angleterre ngenda Italy mvuhayo ngenda Suède ndavayo ngenda Afrique du Sud mvayo ngenda Australie ndavayo ngenda Canada uruva namaze gukora ahantu henshi aha muri Afrika rero sinovuga nakoze mu Rwanda nagiye muri Congo ho narahejeje hose Malulimba Bukavu Goma Kisangani hose nagiye uruva ndabana Tanzania nagiyeyo gukora nyinshi sino hadondagura ndahaheze isi yose usa nk'uri mu kuyiheza isi yose mugabo nagize ahantu henshi nakoze amakoncert ahantu henshi cyane kandi nahuye na obstacle
spectacle menshi kandi n'amahirwe neyo narose menshi akora igihugu canje nagize ibintu byinshi cyane gushikaho ONU Nations Unies urabona narose na neni certificat Nations Unies twakoranye ngaha mu kugarukana amahoro twage mu ntara zose zo mu Burundi hamwe na ombudsman nyakwigendera ombudsman nani twakoze byinshi cyane. Okay. Bahagarika. Oya ukiri kwisuguma witeze ibindi biri imbere kandi Lolilo wakoze cyane. Reka tugusabe utanga ubutumwa ku bakunzi b'umuziki ndundi no ku bafana bawe. Okay, bari imbere gato kwanza. Shiny like a morning star girl. Yeah, yeah. You shiny like a morning star girl. Yeah. You shiny like a star when I see your face in the morning. You shining like a star when I see you smile in the morning. Akuguheba no kukwitesha nibi kunda. You shining like a star when I treat you bad in the morning. Tabashimye cyane abariko baradukurikirana abakunzi ba TV yacu Ecobus TV mugire subscribe keneye comment musharinge iki kiganiro ama like menshi munjire no kuri channel ya Lolilo Simba mugire subscribe kubera hari ibintu vyinshi bije byinshi cyane indirimbo nyinshi cyane n'ama video yayo hanyuma ama commentaire yanyu turayakeneye parce que ni adufasha kabisa bivyo bikorwa vyabo ndiko ndabikurikirana bimeze bien bimeze cool hanyuma ngaba ndabashimye namwe gukurikirana ikiganiro cyacu murakoze cyane. Ya merci beaucoup kana tugushimire Ecobus TV iragushimiye wakoze cyane ku mwanya mwiza duhaye twasanze uri kurandika ariko uwemeye uraheba nka presque une heure uriko uratuganiriza atubwiye buzima ngaha. Merci beaucoup bakunzi ba Ecobus TV mwumvise channel Lolilo genda mukore ivyo babwiye mutibagira Ecobus TV turi kumwe namwe mukore subscribe like share mutibagira comment ko comment zanyu tuzikorera ko murabizi mubaho gose.